Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa muri politike, amakuru aba ari kuvugwa ku kazina muntu, amakuru aba ari kuvugwa mu butungane, amakuru aba ari kuvugwa mu mutekano, amakuru aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye ndetse n'andi yose mutamenye turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ihangana ndetse n'inyurana ririko rirabera hagati ya bimwe mu bihangange birongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho nyine bamwe bavuga ko bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye mu mpinduka zitandukanye ariko arakora kugira ngo igihugu c'u Burundi gitere imbere, ariko abandi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira umugambwe, agashaka gusambura umugambwe akoranye n'abansi b'igihugu. Muri abo nyine bariko baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira umugambwe harimwo nyine abiganjemwo abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bagiye bungukira ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, bakaba baratunze cane gusumba abandi. Ibyo byose nyine bikaba ari byo biriko biratuma badashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ahindura ibintu, kuko barazi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye uko ahindura ibintu niko nyine agenda abafungira amariba bakomoramwo amafaranga bagiye babona nyine mu buryo budasiguritse. Aho ngaho hakaba higanjemo nyine abajenerali bahambaye cane barwanye mu rugamba rwa FDD, aho bavuga ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira umugambwe kandi akaba ariko arafata abakoreye umugambwe ku buryo buboneka akabapfunga, nk'uko nyine yapfunze wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni, mu gihe abagumyabanga batari bake bavuga ko General Guillaume Bunyoni bitumvikana ukuntu yapfungwa nk'umuntu utarigeze agira ikintu na kimwe amarira igihugu, kandi ari umugabo witanze kugira ngo umugambwe ubugeze aho uri. Ariho nyine bahereye baduza ishavu bakavuga ko byanze bikunze niba Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye afata ingingo nka ziriya, kandi biboneka ko ari ingingo z'agacinyizo akazifata ku muntu wakoreye umugambwe ku rugero rwo hejuru nka General Guillaume Bunyoni, ariyo mpamvu nyine bahise bavuga ko batazamwihanganira, bakavuga ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi amaze umugambwe wabo ugira amahoro. Nk'uko nyine bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye intumbero afise atayindi ariyo gusambura umugambwe akoranye na bamwe nyine abansi b'igihugu, bamwe nyine badakunda umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ariko ibyo byose nyine bikaba byaragiye kunyuka, aho Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingingo rwose ubona ko ari ingingo ihengamye cyane, kubera ko yari afashe ingingo rwose yari kumushikana ahantu habi cane yo gukura mu mabanga Prime Niyongabo. Mu masoko yose yemezaga nyine ko yakimara kumukura yari guhita nyine amwinjiza ibohero nk'uko byagenze kuri General Guillaume Bunyoni. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko yafashe iyo ngingo, ariko umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika akanga kuyiterako umukono, kuko yabonaga ko naramuka ayiteyeko umukono Prime Niyongabo agakurwa agapfungwa ari we nyine azahita akurikiraho. Ariyo mpamvu nyine yugararije ingingo y'umukuru w'igihugu akavuga ko atakubahuka gutera umukono ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo. Araciye igihe kitari gito Perezida Evariste Ndayishimiye agerageje gukura amabanga Prime Niyongabo biramunanira. Ibyahise bitangaza abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bakavuga ko naho nyine avuga ko ari igihangange kandi avuga ko agiye guhindura ibintu nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko atazabishobora kubera ko abajenerali nka bose ntibamushigikiye, kubera ko niba yarafashe ingingo yo gukura amabanga umuntu nka General Prime Niyongabo bikamunanira, byumvikana neza ko nyine hari ibihangange bikomeye cane biri inyuma ya General Prime Niyongabo nyine bidashakaga ko akurwa mu mabanga. Ibyo byose nyine bikaba biriko biratera abanyagihugu ubwoba, kubera ukuntu bariko barabona abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi ari nawo urongoye igihugu c'u Burundi bariko barajyana. Ibyo nyine bigahita byerekana ko ata migambi bazigera bakorera abanyagihugu, ahubwo ko bagiye kwama mu njyane kugeza igihe igihugu c'u Burundi nyine kizagumya kugenda gihura n'ingorane zikomeye cane, kubera ukuntu nyine abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi aho kugira ngo batunganirize abanyagihugu bibera mu byo
kuryana nk'uko byagiye bigenda nyine mu myaka yagiye ihera aho CNDD-FDD yagiye irangamwo injyane zikomeye cyane, akaba ariyo mpamvu nyine kuva umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD washika ku butegetsi utarigera ugera ikintu gikomeye ukorera abarundi, ahubwo nyine bo abawugize bama mu njyane. Ariyo mpamvu abanyagihugu batari bake bariko baramagana uwo mugambi uri ku butegetsi, bakavuga ko niba gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi bapfuma nyine bagatanga imihoho, bakareka indi migambwe ishoboye ikaza igatunganiriza abanyagihugu. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye kuri iyo ngingo irabana nyine nuko abanyagihugu batanguye kwijujutira umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, kandi bakaba bawusaba ko waheba nyine kuko biboneka ko ataco uzigera ugeza ku barundi kubera injyane wamamo, nk'uko nyine mwabibonye ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho yamwe mu njyane nabo bari barongoranye igihugu kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye nawe aza ku butegetsi, bikaba uko aho ariko arahangana n'abajenerali nkabo. Hari amakuru nayo adahumuriza ariko aravugwa kurongoye gisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo, aho amasoko menshi yemeza ko ashobora kuba yarapfungiwe mu rugo iwe, akaba atategeko na rimwe yemerewe gutanga mu gisirikare mu gihe inama z'urutavanako ziriko ziraba mu bihangange bikomeye cyane cyane nyine abashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye bamukura ku izima, amaze akemera ko Prime Niyongabo agumya kurongora igisoda c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye ajana n'umugambi nyine wo kumutembagaza aho waba ugeze, ndetse n'abawufisemwo uruhara rukomeye cyane, aho hanavugamo nyine umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yamwe kuva mu ntangiriro atemera ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, akavuga ko ubutegetsi bwiwe ntaco buzageza ku barundi, ariko akabivuga nyine abihishe, ariko ubu ngubu asigaye abishira hanze akagaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya ingendo yatanguranye yo gusambura umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari amakuru menshi twabateguriye arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, ibiriko biramuvugwaho bishasha, ndetse n'ingingo yaraye afatiwe zitandukanye, harimo nyuko nyine bamwangiye ko yaburana yidegembya. Ibyo byose bikaba biri mu mugambi nyine wa Perezida Evariste Ndayishimiye kugumiza gupfunga bamwe nyine bakoreye umugambwe ku buryo buboneka cyane, akaba ariyo mpamvu nyine n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi nabo bavuga ko nibadabikora hakiri kare nabo nyine azabafata akabapfunga. Hari amakuru menshi atandukanye tugiye kubashikiriza kuri mbonesha kure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wecu usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibyaha bya General Bunyoni byaraye byongerejwe. General Ngiyome Bunyoni yitabye sentare ntahinyuzwa ubugira kabiri mu ntahe cesi yabereye mu ibohero rikuru rya Gitega. Mu byaha bitanu yahora yagirizwa yaraye yongewe icaha cyo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. General Bunyoni n'umuburanira babandanije gusaba ko yorekurwa akaburana yidegembya kubera ubuzima bubi apfunzwemo n'indwara ikomeye agendana, nk'uko byagenze ubwa mbere mushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yabyamiriye kure. Insiguro nyamukuru yatanze nuko Bunyoni ashaka kugandagura umukuru w'igihugu, akaba ariyo mpamvu nyine batatuma arekurwa. Ibi bintu nibyo nahora numva bakunda kubyagiriza ngo ni babande nyine, aho bakundaga kubyagiriza abatari mu mugambwe uri ku butegetsi, none ubu ngubu basigaye babyagirizanya hagati yabo, aho nyine ibintu bimaze kuba bibi cyane. Akaba ariyo mpamvu nyine abajenerali bakomeye cyane bashaka gukura amabanga Perezida Evariste Ndayishimiye, kubera ko nyine ariko ngo arafata abakoreye umugambwe ku buryo buboneka akabapfunga. Igihangange Bunyoni ku byaha bitanu yahora yagirizwa uyu munsi hiyongeye ko icyaha kindi. Ngiyome Bunyoni ni umwe mu bategetsi bahoze batinyitse mu myaka 17 irangiye kuva muri 2005, aho igihugu cy'u Burundi n'abarundi babyutse bisanga mu maboko y'umugambwe CNDD-FDD. Umugambwe watsinze amatora mu bucagucagu bwa 2005 utsinda umugambwe Frodebo warurongowe n'umukurukuru Domitien Ndayizeye. Kuva ico gihe umugambwe CNDD waciye utangura gutwara igihugu userukiwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Nk'uko benshi bari babyiteze, umugambwe CNDD wategerezwa guhindura ubuzima bw'imiliyoni 20 z'abarundi. Ibyahavuye biba amazi, imbonerakure zihabwa uburenganzira bwo gutera ubwoba wowe wese utemera CNDD. Uwitwa General Ngiyome Bunyoni yaza ku isonga ari kumwe na Komisariya Desire w'amahoro, ubu asigaye yirirwa yambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi mu ibohero rikuru rya Ngozi. Uti none ubu
Bunyoni ageze hehe, byaba bimeze gute? Hari umukino wa politike watangujwe hagati y'abadede hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Bunyoni. Ibyahavuye bishika kugira ngo ku ngingo yo gufunga Bunyoni, aho gushika ubu Bunyoni arara akongera akazinduka afunzwe bikomeye mu ibohero rikuru rya Mpimba mu ntara ya Gitega. Mu ngwi iheze Bunyoni Alias Maconco yari yasabye sentare ntahinyuzwa kumutezurira yemera gutanga ingwate y'imiliyoni 300. Ibyahavuye bishirwa mu mwiherero. Uyu munsi Pasiteri Arengiyome Bunyoni hamwe n'abayoboke biwe baguye mu gahungwe kuko bari biteze ko Bunyoni arekurwa hatanzwe ingwate y'imiliyoni 300, ahubwo Bunyoni yahavuye yagirizwa ikindi caha gikomeye cyane cyo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Yabiteguranye na Komisariya Desire w'amahoro. Sentare ntahinyuzwa yahavuye yanka imiliyoni 300 za Bunyoni ica nyine ivuga ko izo miliyoni 300 za Bunyoni n'ubundi yazibonye mu buryo butemewe n'amategeko, ariyo mpamvu itazemera. Ibyo byose nyine bikaza byongereza agashavu bamwe nyine bavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza kuko bari bashigikiye bikomeye cyane General Arengiyome Bunyoni, kandi bakaba bararahiye bakirenga ko batazigera bihanganira Perezida Evariste Ndayishimiye ko akomeza gupfungira ubusa uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Ariko ikibonekeza mu njyane ziriko ziraba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza, Perezida Evariste Ndayishimiye arashaka gukomeza ubutegetsi bwiwe, aho banza kwegezayo abo bose nyine bari bahoze bafise ijambo mu mugambwe uri ku butegetsi kandi bahoze bakorera biboneka umugambwe uri ku butegetsi n'igihugu, agashaka kubegeza inyuma kugira ngo nyine nawe asigarane ubutegetsi nta muntu n'umwe amukomakoma. Ariyo mpamvu nyine afata ingendo ihambaye cyane yo gufata nyine bamwe mu bajenerali ndetse na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bakoreye umugambwe ku rwego rwo hejuru, akabapfunga canke se akabakura mu bibanza bahoramo nyine kugira ngo abace intege. Ariko ako karwi nyine nako kiganjemo nyine abo bavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza kari kuca ku biti n'amabuye kugira ngo kikureho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko karabona ko kamuretse ashobora gushikana igihugu ahantu habi cyane, harimo nyine ko azafata abakoreye umugambwe uri ku butegetsi akabapfunga nka bose, kandi ibyo bintu bikaba ari ibintu bitubaka umugambwe, ahubwo bituma umugambwe utakaza igitinyiro, kuko bamwe mu bagumyabanga baravuga ko uko Perezida Evariste Ndayishimiye afata abategetsi bahambaye bari batinywe mu mugambwe kandi bari bafise ijunja n'ijambo mu gihugu, akabakura akabasimbuza abandi bashasha batazwi. Ibyo bintu byose bizaza bica intege umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ku buryo mu minsi iri imbere Reverien Ndikuriyo yikeka ko n'amatora ari imbere badashobora kuyatsinda, kubera kuntu umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD urimwo ibibazo bitandukanye, harimwo injyane zidahera, kandi bikaboneka ko izo njyane ziriko ziraterwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abariko baramuhanura nyine ngo gusambura umugambwe, kandi ibyo byose bikaba biriko birakorwa n'abansi b'umugambwe. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntabashe kubitahura, wakibwira ko ari ukugira ngo akomeze ubutegetsi bwiwe, kandi mu by'ukuri ngo ari abariko barashaka gusambura umugambwe bariko baramukoresha, aho bamutegeka nyine gufata abajenerali bakomeye cyane bari batinyitse mu gihugu kandi bagiye barinda umugambwe ku butegetsi gushika ubu ngubu, akabapfunga aho yari agiye kubahuka nyine gukura amabanga Prime Niyongabo urongoye igisoda c'u Burundi, nawe nyine ngahite amwinjiza ibohero, ariko bikananirana kubera ko umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca yanze gutera umukono ku ikete rimukura amabanga, kandi abona ko aramutse ateye umukono kuri iryo kete ibara ryaba riguye ko abandi bajenerali batakihanganira ibyo bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko bikaboneka ko abariko barabimutuma ari abansi b'igihugu n'umugambwe, badashaka ko nyine umugambwe uri ku butegetsi ugira imbaraga, kuko barashaka ko bakoresha Perezida Evariste Ndayishimiye akabanza agafata barya bakoreye umugambwe ku buryo buboneka, kandi bari bafise igitinyiro mu gihugu kandi batinywaga, akabakura mu mabanga yarangiza akabapfunga. Ibyo byose bikazaza byorohereza nyine abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko nyine murazi ko kuva CNDD-FDD yashika ku butegetsi ntiyegeze ikundwa n'abantu bamwe n'abandi,
ndetse n'abanyagihugu babayeho mu magorwa akomeye cyane kubera iyo ntwaro nyine yabashize mu bibazo bikomeye cyane kubera injyane yamwemo. Ibyo byose nyine bikaba ari ibintu bitandukanye biriko biravugwa ku mugambwe uri ku butegetsi, aho wamaze kwigaburamo imirwi ibiri. Bamwe bakavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, abandi bakavuga ko nyine bakurikira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ngibyo ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho nyine bamwe mu bagize uwo mugambwe bagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko ashaka kubasamburira umugambwe, mu gihe na Perezida Evariste Ndayishimiye agiriza abari muri uwo mugambwe ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ibintu bimeze gutya mu butegetsi bisigura ko nyine abategetsi batabagitunganiriza abanyagihugu, ahubwo baba bibereye nyine mu njyane ziriko ziravugwa hagati yabo, nk'uko mwabibonye mu minsi yaheze, aho isukari, igitoro, ibifungurwa bya nkenerwa byaburaga mu gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko utuma bitaboneka ari General Arengiyome Bunyoni kugira ngo amwangishe abanyagihugu, ariko igitangaje bamaze kumukura mu mabanga bakanamufunga, n'ubundi ikibazo nticyaheze ahubwo cyagiye cyakiyongera kurushaho, aho nyine abanyagihugu batari bake batanguye kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye abategetsi aba yagiriza ko ari ibisuma, abagira ngo abariko arabarenganya, kuko ibiboneka neza nuko nyine ubutegetsi bwiwe butiteguriye gutunganiriza abanyagihugu. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya uba mu ba mbere bashyirwa n'amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.